Ugumunteru tubuye nukuri ntiwabandanya uko nzobivuga baguhera mva abarezi bacu ntako batagira mu kudukebura umfatikanije n'ababyeyi muhira mu kuduhanura donc sinashatse kuvuga ibyo ndirimbo ni birebire kubera ko birahari ibyo bintu birahari cyane yuko ushobora gusanga umuntu w'umupapa ariko akurikira umwana mutoya rero ncambwira ati ntituragera Yes, bakunzi ba TV Burundi meze gute meze fresh je kuronde kwanje meze neza ndashima Uwiteka ni arisira kiko miko za TV Burundi behind camera ni Pasi Classic akora ibishoboka byose kugira ngo ashobore kubahereza amasana amabere y'ijisho ndetse kugira ngo ntimushobore kwidoga aho no munsi rero nabazaniye bishasha ndabazaniye umwigeme ari muri industry ya 2 ndabemereye yuko impano nshasha ntezo kuzishiga kugira ngo zishobore kugira aho zigeze biciye kuri ya TV Burundi aho no munsi rero natembereye umwigeme n'umwigeme mwiza cyane umwigeme akiri muto umwigeme akiri muto muri game ndetse no mu myaka my sister ndakuramutse kwanza ndakuramukije umeze neza ndameze neza ndashaka wibwire abakunzi ba TV Burundi nitwa Shugogimana Rachel bakaba banzi ku izina rya Rachmy kuberiki Rachmy ugerageje kura Rachmy wariteranije urabiye kuki kwanza yose n'amazina yanje ariko Rachmy nashimye kurikoresha ko ari ryo zina niswe na mama wanje ego Rachmy kumenga uratekereje cyane tumenyereye abaririmbyi y'igeme musanga ari abantu nyene bacangamutse cyane ariko no mwigeme mbona umenga aratekereje cyane sinzi impamvu nibyo Rachmy aratekereza sindatekereje mu buzima busanzwe ugerageje kudusangiza ubuzima bwawe kuva mu masaha mu gitondo gushika ino saha imeze gute hari igisanga waba wahuye naco canke ikintu cyo kitagenze neza cyane kuba baje ushobora kugisangiza abakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki ndundi ndashimye kwanza kuri ico kibazo mu bajije uyu munsi kuba mu bajije by'uyu munsi umusiniro ndyohewe cyane sinzi nahize umunezero cyo wavuye ko nawubuze sinzi impamvu ndyohewe no munsi ufise umunezero ya Rachmy no umwana wo mu muryango w'abana bangahe agira kangahe mvuka mu muryango w'abana 5 kwa papa turi 5 kwa mama ndumwe rumye Rachmy ugerageje kuraba urumuririmbyi tutarajyana ni ku ndirimbo zawe urumuririmbyi wo mu Burundi umuririmvyikazi dufate ariko ahanini iyo uri kuraririmba wibaza cyane ku bintu by'impanuro kubera iki kwibaza ku bintu by'impanuro cyane impamvu ni mbaza ku bintu by'impanuro ni kubera ko kenshi umuziki ni message umuziki ni gushikiriza ibyiyumviro abandi bantu bitokunda yuko bashikiriza ngo bishike kure donc kuririmbye ubu buzima buba mu bantu umuziki haraho ushikana bya bindi abantu bagashobora kuronka inyishu yabyo ya Rachmy turiko turakuraba n'abakunzi ba TV barabibona biragaragara ko menga ufise imyaka atari myinshi cyane ushobora kubwira abakunzi ba TV Burundi nyimba atari banga imyaka yawe ufise c'est 16 ans 16 ans uracari muto cyane uracari umunyeshuri ego mu kanga 8e Rachmy turabizi yuko kuririmba bitwara umwanya ishure bitwara umwanya ogerageje kuraba ishure no kuririmba birakorohera ku managing biranyorera cyane kubera ko akenshi n'abakunzi banje barabizi nkunda gukora muri vacances niho mba ndi free mu gihe cy'ishuri abari ishure nyene mu gihe cyo muri vacances abari umwanya wanje ndonse wo gukora ya Rachmy ugerageje kuraba umuziki wawe hanini uri kuraraba abantu muri rusangi ubona bakwakira nk'uko ubuvyifuza ubona barakwereka urukundo ku rugero wowe wifuza si cyane ariko
kwanza mbanze nshimire abafanzi banje baragerageza kunyereka urukundo bakagwiza impanuro cyane cyane je namashimira abapapa abamama ku ruhande rwanje nibo bantu mbona abafanzi nibo bafanzi fishitse apare yuko urungano rwanje boba benshi ariko si benshi abamama n'abapapa nibo bashigikira umuziki wanje. Tutarinjira mu ndirimbo zawe ndashaka kumenya kwanza Rachmy arafite umuntu asanzwe amushigikiye canke ari degemje konye? Oya Rachmy ni degemje. Arafite management. Ego. Ya nyimba atari banga. Ndi muri label Iva Music tumanagingwa na Elvis Mapound. Ya Rachmy kugira ngo tugerageza kwinjira kwegera umuziki wawe ndashaka ubanze ukubita kapera gatoyi kugira ngo abakunzi ba King TV Burundi babone neza ko turi kumwe na Rachmy mwenyewe. Haba kwishure ugumunteru tubuye nukuri ni wabandanyuko nzobivuga baguhera mva abarezi bacu ntako batagira mukudukebura umfatikanije n'abavyeyi muhira mukuduhanura. Ya amatasomera ngiyo ndirimbo ni true story nivyo. Gwaro mungu nyene yaguma avuga nuko nivyo. Ego. Ujumbira gusindagira kubera iki sindagera hariho abana baja mu rukundo bakiri bato donc sinashatse kuvuga ibyo ndirimbo ni birebire kubera ko birahari ibyo bintu birahari cyane yuko ushobora gusanga umuntu w'umupapa ariko akurikira umwana mutoya rero ncambwira ati ntituragera. None ico girimba iyo ndirimbo yari umwana mutoya kurondera canke yari umushuga dada kurondera ko tuzi mino misi biraharawe hano mu gisagara ca Bujumbura aho usanga papa nyene hano muri ndyo yaririmbye nga papa kuzaguma yari umupapa kuze waririmbiye kugira ngo shaye yari umusore murungano rwawe hama araza kurondera umubwiye ati banze tuze gatoya mbanze mara amashuri. Yari umuntu akuze ariko nashimye kubivuga kujya kugira sinshimye kubandanya kuri ibyo. Rachmy umuririmbyi mwiza kandi urafise impano ndibaza benshi bama bikubwiye mugabo hari ikintu bita collabo ni kimwe mu bituma umuririmbyi agera kure ndeke ashobora no kwiyubaka mu muziki wiwe. Umuririmbyi nka mu Burundi Rachmy yifuza gukorana nawe kugira ngo ashobore gutera intambwe aje imbere n'uwa Esthe Nish. Esthe Nish niyo muririmbyikazi ukunda ngaha mu Burundi? Nego. Esthe Nish byumve neza yuko no mwigeme aririmba neza arafite impano ni generation shasha ariko barakora neza kugira ngo bashobore kwiyubaka ndetse no kubaka umuziki wabo muri rusangi aragukunda kandi arifuza ko mukorana kandi turazi yuko Esthe n'umwana mwiza azovyemera azogwa collabo. Inzogaruka undi munsi ndakubwira ati witegure mukore collabo. Ego azobakoze cyane. Ugerageje kura industry muri rusangi umuziki w'u Burundi habuziki kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere? Habuze abantu ba supporting umuziki. Impano zirahari habuze abantu ba supporting umuziki. Ego. Kubwa ubona aho koko iki? Badu supporting bumve yuko dufise impano donc mu ijambo rimwe badushigikira. Nico kintu nosaba ko umuntu ashobora kwitanga akavuga ati je ndemeye gukora iki niki kwanza ntaravuga byinshi nashaka nshimire abantu bateze imbere umuziki wanje abantu bitanga ku bwa Rachmy kugira Rachmy akore agere ku byifuzo byiwe. Nosaba yuko nabandi bo kwitanga bagashigikira abaririmbyi babo bagashigikira impano zacu. Ego. Rachmy urafise indirimbo shasho iruka gusohora yitwa ibaze nawe umuntu yumvise titre ibaze nawe atahura iki? Donc ashobora kumva ati ibaze nawe eske nibaze iki? Nibaze iki? Ibaze ubuzima bwawe bwo muri kazoza ukuntu buzoba bumeze. Ego. Ugerageza no gusigurira hanini abakunzi ba King TV Burundi message irimo mu ndirimbo yawe ibaze nawe nariko mbwira abajene
urunganwe rwanje yuko twova hasi tugakora nyine icubahiro umukuru w'igihugu yavuze yuko umunwa wose uronka ibyo ufungura umufuko wose ukaronka amafaranga nibyo bintu nashatse guhagarara ko hanini ko natwebwe twokora ko hariho abajene usanga bifitiye ibyo baba bakora nta muntu yogaye akazi koko akariko kose ko gutunga yego ya my sister ndavyumva yuko ugerageza gukora umuziki wawe mugerageza guhanura urungano rwawe ndetse n'abagukuriye ukabahanura twitege indirimbo yawe nshasha ryaye vuba cyane ndibaza yuko namwe mubibona yuko uburuhuko buri mu kwegereza nzobaha bishaje muri sama yego ya turakunze kubona ukorera kenshi cyane muri studio imwe Bantu Boy kuri gukorera muri Bantu Boy gusa oya si muri Bantu Boy gusa ndakorera no muri studio ya Ivo Music Ivo Music yajya ikorera mu Rumonge ikorera Nyanza rake Rumonge ngira ngo nico kimwe ya ndagusaba kwanza wanze ubwire abakunzi ba Yakin TV Burundi bagushigikire ku rubuga rwawe ufise account yawe ya YouTube okay ari indirimbo ariko zawe maze kubona kuri Ivo Music go kuri Ivo Music hariho indirimbo imwe yitwa Hinduka oya iyo nayikoze jenyene hama kuri YouTube channel yanje guys ni Rachmy Burundi Instagram ni Rachmy Facebook page ni Rachmy Burundi murashobora kundonka mugashigikira ibikorwa byanje ego bakunzi ba Yakin TV ndabasabye ko mwoshigikira cyane Rachmy wavuze yuko umwaririmbyi wabigeme ngaha mu Burundi wowe wifuza gukorana nawe ari Esthe Nish umwaririmbyi b'abagabo nabo wowe wifuza gukorana nawe ninde ndamukunda Arafro ushaka gukorana na Arafro ego urakunda iki gihe kuva kera ego nzoguze nawe yo ubukoze Arafro uravyumvise cyane yuko uno mwigeme afise impano agukunda cyane kandi yifuza yuko uwo muha umwanya mukavugana kugira ngo mushobore gutanga ikintu kimeze neza ku bakunzi b'umuziki ndundi muri rusange kandi Arafro nawe n'umwana mwiza azobikora ndabizi yego hamwe nk'ububuza wumva vyemewe byifata mukute uri tayari gucukora direct naryohego bro Rachmy ibona hehe mu myaka 5 iri imbere muziki wanje ndawukunda kandi turabye kuva kera naho maze kugera ubu ndabizi yuko nzoshika hanze nzohashika bivuye ku bakunzi banje niki mufatiriye n'ishure ahanini yogiye arabaha ibikorwa byinshi byiza mukabona yuko ari umwigeme afise impano ndetse cyane gose none indi mu gihe cy'ishure canke no kwandika ntiwigera wandika mu gihe cy'ishure ndandika kubera ko kwandika byo turi mu ishure hariho taribre hariho umwanya umwigisha abadahari nyene nk'uyasohotse canke ataje nyene uyu niwo mwanya mba mfise wo kwandika zirya zose mba nanditse mba ndazanditse mu gihe mba ndi mw'ishure ndeka kuja mu studio gusa Titege ko n'izindi ndirimbo zizoza ari zo guhaye zirimo impanuro cyane canke azodihondera duhe mu bundi buryo Rachmy ntazoreka impanuro nico kintu nemeje nico kintu naba bakunzi banje navuga bansaba urumva no bandabahemukiye abakunzi banje nzogwiza ko akundi mwantuma bijyanye ne mumbwira ko byose ndabikura kuri bo Rachmy hajye no mu buzima busanzwe asanzwe ari umwana ahanura abandi canke nimwe nyine inspiration ziza ugasanga yavyanditse Rachmy arakundwa n'abagenzi biwe ni cambere ntabyo narinzi jewe ariko barabimbwira bakambwira ati Rachmy we n'ukuri iyo udahari donc urabona ko ndi nomba ndi ku ishuri ariko iyo ngiye mu Rumonge mba ngiye muhira baravuga ati iyo udahari bumva ndabahanura nkabihanganisha mu bintu bimwe Rachmy tugerageza gusozera ikiganiro cacu ndashaka kugira akajambo kamubwiye abakunzi ba Yakin TV Burundi abakunzi ba Rachmy Burundi abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange
bakunzi ba Yakin TV ndabakunda cyane muje kuri YouTube channel ya Yakin TV mugire subscribe na share na comment bakunzi banje muri gwa rukundo nyene subscribe na share na comment Yes, bakunzi ba TV Burundi mwabonye ko twari kumwe na Rachmy umwigeme mwiza afise impano ni new generation bakora ibishoboka byose kugira ngo bashobore kwibaka ndetse no kubaka umuziki none muri rusangi ni arsira kinacho nakora kugira ngo shobore kubashikiriza impano zitaragira aho zigeze kugira ngo shobore gutera intambwe biciye kuri Yakin TV Burundi behind camera ni Pasi Classic ni wakora ibishoboka byose kugira ngo shobore kubahereza amasanamu meza cyane ndetse anabereye ijisho ntaco tudakora nitwisondeka murabizi murabubaho mugire subscribe mugire like share na comment turabakunda cyane gose